musanzwe muzi runo rubuga muradukurikirana kuri runo rubuga, ariko akaca habaho top fan ari muri Afrika y'Epfo yitwa Ndabashimira. Uyo vraiment yarashoboye kumpa courage sana kandi yashoboye no kuryoherwa n'ibiganiro ndabashikiriza biciye kuri runo rubuga. Nubu arampa courage cyane, nkaca niyumva nanje yuko ndi umuntu adasanzwe. Siriro nibitanga uri muri Afrika y'Epfo, Imana iguhezagire ikongerereza umugisha. Wewe urumwe mu bomfise bama bankurikiranye, bama banteye intege cyane. Nkaca nshimira n'ubundi muntu ari nawe yatumye ngira ngo numva nokora bino bintu cyane, mu motivateur wanje omdishangema yitwa Olivier Ndayisenga. Bakunzi b'urubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera akino kiganiro twabateguriye cuno musi. Psychologue nkuko vyama niwe abashikiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga, akaba ari nawe anabibategurira. Rero uyu musi turi kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa12 canke Kigarama umwaka w'2025. Niteka ridasanzwe gusubira rero guhura namwe muri ikino kiganiro. Uyu munsi mfise ikiganiro gitoya, ikiganiro novuga yuko kitateguwe nka kurya anye dusanzwe duteguye ibindi ibiganiro. Uyu munsi nugushimira Imana, nugushimira aba fans mwebwe mwese mwabonye runo rubuga muri uno mwaka atugiye kurangiza. Dusigaje amasaha makeya kugira ngo turangize uyu mwaka w'2025. Rero uyu munsi ikintu canzanye nugushima no gutera intege bamwe mu ba content creator bariko barakora nk'ibi twebwe turiko turakora, abakoresha Facebook, abakoresha za Instagram, TikTok, hariho n'abakoresha YouTube nka jewe. Rero uyu munsi ikinzanye nico, natanguye runo rubuga bigoye cyane, naho n'ubu nyine novuga ataho rurashika, ariko kubw'urukundo mwebwe mwanyeretse, kubw'impuhwe mwangiriye, guma ndabasaba ntimugire subscribe, mupartage ibiganiro ndiko ndabashikiriza, mugire amakomantere, mwarangiriye impuhwe niko nobivuga. Rero ndabashimiye rero abo twakoranye kuva ntanguye runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Natanguye hari mu kwezi kwa kane, natanguranye n'ukwezi kwa kane kuko ino chaîne yabayeho hari kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025. Nkaba mfise abasubscribe bashika ku gihumbi, baba igihumbi n'ijana, kuko ubu nyenda mfise abasubscribe barenga 1090 n'abandi. Murumva yuko ari intambwe. Umwaka ntibari bwahere nkuko YouTube isanzwe idusaba yuko umwaka wohera n'imiburiburi wakwije igihumbi. Rero jewe nashoboye gukwiza abasubscribe igihumbi mu mezi 8. Ivyo nivyo gushima, kuko hariho nk'abo twatanguranye runo rugendo usanga twatanguriye rimwe YouTube batarashika no ku basubscribe 500. Hari abo usanga bakiri ku basubscribe 100, 200, 300. Hariho mbere kwanza n'abarenganye bari hejuru y'igihumbi. Rero jewe ku ntambwe novuga maze gutera ni nziza cyane, kandi iyi ntambwe nayo nayishikanywe ko na wewe washoboye kumfollowinga, wewe washoboye gupartager, wewe wagize comment, uragira na like, wewe wadushigikiye mu guduha ivyiyumviro kugira ngo tubandanye tugira inguvu. Rero na wewe utarashikana abasubscribe igihumbi, courage kugira ngo uzobe umupartenere wa YouTube. Jewe ndi mu nzira yo kuba umupartenere wa YouTube, kuko maze gushikana kimwe mu bisabwa kugira ngo mbe umupartenere wa YouTube. Ariko ubu banyandikiye ko nzoba umupartenere toveni
partenaire wa YouTube, nukuvuga nzoba umufadikanyabikorwa na YouTube. Rero ubu vuba ndashobora kuba umumambre wa YouTube. Murumva yuko navyo vyoba ari ibintu ngirakamaro. Nukuvuga nsigaje watch time yego iragoye kuronka, ariko turi kumwe na mwebwe birashoboka. Ndabasaba yuko uno mwaka tugiye gutangura, ahubwo mwonshigikira cyane. Wewe ubonye runo rubuga ubwa mbere ari ukirubona, banza ugire subscribe, ugire na like, mpe na commentaire yo kuntera intege, hanyuma ugire na partage kugira ngo turonke n'abandi benshi, kugira ngo muri uno mwaka buca adutangura muri aya mezi 3 nsigaje, kugira ngo nkwize umwaka ntanguye runo rubuga nizo watch time, ayo masaha asabwa kugira mbe umupartenaire wa YouTube, nzobe namaze kushikana ayo masaha ariko arasabwa. Ndakwinginze rero wewe wakoze subscribe, wewe usanzwe ukurikira bino biganiro ncisha kuri runo rubuga rwanje rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, ubandanye ushigikira tafadhali. Uyu munsi nje gushima kuko mwashoboye kubana nanje mu biganiro. Ndashimira abantu mwagiye mu ntera intege, abadukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi, hariho n'abadukurikirana bari mu za Belgique, ndabona bitwa ba Gentil igira neza. Imana iguhezagire vraiment, wewe warambaye, ndabona amakomantere uraduha courage kugira ngo tubandanye dutera tuja imbere. Hariho na Jean-Claude Ndagijimana ari za Canada, ba Viateur bari Canada, murakurikira runo rubuga, musanzwe muzi runo rubuga, muradukurikirana kuri runo rubuga. Ariko akaca habaho top fan ari muri Afrika y'Epfo yitwa Nibitangasirire. Uyo vraiment yarashoboye kumpa courage sana, kandi yashoboye no kuryoherwa n'ibiganiro ndabashikiriza biciye kuri runo rubuga. Nubu arampa courage cyane, nkaca niyumva nanje yuko ndi umuntu adasanzwe. Siriro Nibitanga uri muri Afrika y'Epfo, Imana iguhezagire, ikongerereza umugisha. Wewe urumwe mu bofise bama bankurikiranye, bama banteye intege cyane. Nkaca nshimira n'undi muntu ari nawe yatumye ngira ngo numva nokora bino bintu cyane, mu motivateur wanje omdishanjema yitwa Olivier Ndayisenga, afise urubuga rwiwe rwitwa Agaciro Media kuri Facebook no kuri YouTube ni Agaciro Media. Uyo numwe mu bantu je ntabwo twari tuzinanye, twamenyanye kubera ibiganiro vyiwe nkurikirana, tumenyana kubera wenyene nawe nyene yabonye yuko ntanguye gukora bino, aca ambwira ati ibi bintu ugiyemwo ubijemwo neza, azogera igihe bizoguhindurira amateka. Rero Olivier Ndayisenga omdishanjema, wumva uri hose vraiment ko ndagushimira. Ndabivuze muri no audio isozera umwaka wa 2025, no muri 2030 nshobora kuzoba narateye imbere, ndumuntu yahagurutse cyane muri YouTube. Sinzoba nk'ababandi baba star udusanga yamaze guhaguruka, yamaze kuvuma, atibuka uwamuhagurukije. Jewe rero Olivier Ndayisenga, wewe warangiriye akamaro, waratumye nshobora no gushika hano ngeze naho ntarashika kure. Rero Imana iguhezagire, ivyo uri kurakora bibandanye bija imbere. Reka rero dushimire n'abitwa ba Ferguson canke Alexini mubona kuri Facebook, nawe nyene yarambaye hafi mu byo amaze kumbwira sibike, kandi hariho n'ibindi byinshi mukeneye ko nizere yuko no hanyuma namwitura nawe azoshobora kunshigikira. Hariho uwitwa Rita Muhoza ari muri Arabia Saudite, wo nawe nyene numwe mu bantu bankurikirana cyane, noshobora kuvuga yuko ari uw'agaciro. Hariho n'abandi rero nka famille yanje, abantu twakuranywe, bamwe barantahura, nabwo hariho abo twakuranywe naho nogo ndamuha nk'akarinke atakaraba, ariko ntaco kuko abo Imana yanteguriye ko bazompagurutsa barahari. Imana rero ihezagire umwe wese afise uruhara muri bino bikorwa amaze gukora.
umwaka wa 2026 uze umubere umwaka w'umugisha, umwaka wa 2026 uze umubere umwaka w'inyishu. Hariho benshi mwipfuza gukora bino bijanye na zino mbuga ngurukana bumenyi. Rero ico noshobora kubahanura mwebwe mushaka gukoresha YouTube canke Facebook, banza wige ukuntu ugiye kubikora, ivyo ugiye kuzohora uza urashikiriza abantu bagiye kugukurikirana, abafans bawe, hanyuma ivyonye uzoce utangura ubijemwo. Nimba wifuza kubijamwo utabona aho uri kurahera, turahari natwe twoshobora no kubareka inzira mwojana nabo mwokwisunga kugira ngo mutangure mukoreshe zino mbuga ngurukana bumenyi. Mu gihe woba ufise impano canke woba ufise ivyo ushobora gushikiriza abazo gukurikira abafana bawe, turahari. Nimba washoboye kugirirwa amahirwe ukabona bino nzokorienta ku muntu ashobora kubikwigisha ari nka page Facebook, akwigishe kuva ku ntango gushika ugeze uhembwe amahera yo bwa mbere. Reka tuvyaze rero zino mbuga ngurukana bumenyi ku bantu benshi. Ndazi hariho abantu umengo ntavyo mwumva ntavyo muzi, waragiriwe nk'amahirwe ukaba uri mu gihugu kiri eligible. Tuvuge nk'abari muri Afrika y'Epfo muradukurikirana, bari muri Zambia Facebook iri eligible, abari muri Kenya, Tanzania murashobora kubikora. Meme n'abari mu Burundi Facebook murashobora kuyikoresha ku bwinshi cyane, nka kurya musanzwe muyikora mu kurorera iby'abandi canke mu gushira kwa amafoto mu kwiryohera. Harageze yuko umwaka wa 2026 muzoza namwe mukabivyaza umusaruro, muzoze mubivyaze umusaruro. Donc izo foto upostinga nimba uri mu birthday cyangwa uri mu zindi manza canke uriko urerekana ibindi bintu, ubivyaze umusaruro. Ico rero nico ndiko ndabifuriza muri no mwaka wa 2026 tugiye gutangura. Mwebwe mudukurikira ntimuzodukurikire gusa, ahubwo mukwiye no kudukurikira mukaraba ukuntu mwogira inguvu kugira ngo muzobivyaze umusaruro. Hariho rero n'abandi bacitse intege, abitangura akamara amezi 3 akabona YouTube yiwe ntiri kwiraduga, akaca amera nk'ubiheba, akaca cika intege. No, bandanya. Ntushobora kurima mutera ibiraya bice byera uwo munsi, urabanza ukabirindira, ukanabibagarira, ukanabifurira, ukonera, hanyuma ukabona gusarura, ukabona kwimbura. Rero nimba woba wewe warabitanguye bibandanye, hari gihe nk'inyuma y'imyaka 2 uzodusanga byakunze. Hariho nk'umuntu no yashinze ntahe wo mu Rwanda, yariko arakorana n'uwitwa Gatarifred, ariko aravuga ati jewe ibintu vya YouTube nari ndabimazemwo imyaka 6, uno munsi niho mbaye monetize. Ibaza uri kurakora mu myaka 6 akaba ariho wemerewe guhembwa na YouTube. Urumva ko uwo muntu yavumiriye. Uno munsi amaze nk'amezi 3 ariko arahembwa na YouTube inyuma y'imyaka 6 atanguye ico gikorwa. Rero nawe nimba warabitanguye wowe udukurikirana, bibandanye. Hari gihe Imana yo gufasha ukazozubona kiraciyemwo, ukazozubona birabaye. Ego rero kwa gushimira abantu mwese mwashoboye kugira uruhara kugira ngo dushobore gushika kuri ino ntambwe tugezeko. Tugashimira n'Imana yo yaturinze uno mwaka ikadushikana uno munsi, tukaba tugiye kwinjira mu wundi mwaka. Tukabisaba yuko mu mwaka ugiye kuza izoduhe inkomezi, izoduhe n'ubwenge bwo kumenya gutunganya ibiganiro bikundwa n'abantu, bishobora kumarira akamaro abantu benshi, kugira ngo urubuga rwacu ruzokurikiranwe n'abantu benshi bashoboka, natwe dushobore kuba monetize, dushobore kuba nk'uko abandi nabo babikora babivyaza umusaruro. Rero naho utaha mu kindi kiganiro ukaba utari bwagire subscribe, bikore nta na kimwe n'ugufyonda kuri subscribe, ucufyona no ukazogera urabona handitse all canke tool, wafyonde kuzobuhejeje nta bindi tugusaba. Hanyuma ucugira na partage kugira ngo abandi babone runo rubuga n'umuryango wacu waguke, ubwami bwa Peaceful Entertainment and Media bwaguke. Grow umuryango wacu, our family tunataka to grow. Uyu mwaka wa 2026 tushobore gushika kure hashoboka. Rero Imana idufashe
iduhe ubwenge bwo gutunganya ibiganiro, iduhe n'ibyo twoshobora gushikiriza abantu byoshobora kubagirira akamaro, kandi tutari kumwe na wewe byo ntibyoshoboka, kandi nanje tunari kumwe na wewe ntibyoshoboka. Twungurane ubumenyi, dutere tuje imbere kugira ngo twiteze imbere mu buzima bwacu, turaye ko twoshika no kuri yambona kazoza twihaye mu gihugu ciwacu c'u Burundi. Rero byari ibyo, Imana ibahezagire. Thank you. Sore nkumi kuva ku myaka 10 gushika ku myaka